Abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania bariko barahunguka kandi ngo biyongera ku munsi. Ivyo bikaba vyavugiwe mu nama iriko irahuza abegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi abona bakabagizwe n'abarundi igihugu ca Tanzania hamwe n'ishira hamwe HCR. Iyo nama ikaba iriko ibera ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu Hotel Club du Lac Tanganyika kuva kuri no wa 17 Rusama. Honorable Martin Niteretse umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko abafashwa gutaha ari abahunze bose atanumwe akumiriwe. Ubwo turiko twakira abantu ku bwinshi, ubwo rufise n'amakenga ko ari kumwe twabitegekanije y'abantu bazokwakira ko bazonarenga, kandi twebwe nk'Uburundi twiteguye kwakira umurundi wese ashaka gutahuka. Abarundi bahunze bari muri Tanzania cyane cyane ko niho hagiye abarundi benshi batahe baje kubaka igihugu, baze kubaka igihugu, bakene ingo zabo kuko turabakeneye mu gihugu c'Uburundi. We ujejwe ikibazo c'impunzi mu gihugu ca Tanzania yemeza ko igikorwa cyo guhungura abarundi kiriko kigenda neza. Swala la urejeaji aha agira ati abarundi babandanya gutaha kandi bagizwe n'abarundi bose bahunze, baba abahunze 72 canke 2015. Arongera ati nishira hamwe HCR rifasha uwo wese ashaka gutaha hatarabwe umwaka yahungiyeko. Pia liko tayari kusupport mtu wa mwaka 72 ambaye naye anataka kurejea nyumbani. Iyo nama hagati y'abegwa n'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania iri kwibera mu gisagara ca Bujumbura ikazomara iminsi 2.